ameze neza twakoze ibishoboka byose ntarakanguka komeza kubizaho muganga ako kana gafite ari kamwe no kure ndakwinginze muganga ukora uko ushoboye kose umwana wanjye sindamubure muganga ndakwinginze mfashe umugore wanjye ntapfe akire yo mfasha akire ndisipfakare nkingana gutya ngire mutoya we iyo umugore wanjye ni mwiza nukuru wundi mugore mwiza nk'uyu ukuri ni buba amahoro ameze neza twakoze ibishoboka byose n'umutima wari wahagaze ariko kuri bon ntarakanguka ariko muganga ariko birazagenda sawa nyizeza neza ko umwana wanjye ntari bumubure n'ukuri buba amahoro buba amahoro dushobora kumuraba basi ese ubu telefone yayishyize umuntu nawe twishyirana mbona Shariko. Ndamu telefone rusanga sanga ari umugenzi we ucumubwira ko anagwaye sha. Mukeresha nubwe ko yaragwaye. Cumubarira ko yagwaye azoze kumuhamuza. Mwana wanje babasha. Achaizi ichizimu. Noko mpozi. Sanga hele imyaka murondera. ese nkaho utumena inzugi bite byawe uraza gukora iki hano None urambuza kwinjira mu rupangu rwanje. urupangu rwawe umusebesha suko bakwishyuye none uraza nk'urupangu urashaka iki None banyishyuye kuza mu rupangu rwanje umwanya wose nshakiye ndaza. None urafata. ariko abantu mbambona abantu mutuzuye mu mutwe ubu ubona wuzuye mu mutwe urasona none iyi ngiyi ni botike cyane ibitaro uzinduka buri mu gitondo kitaba iperu kugira ngo abakiriya bagusangeho iyi nzu rero ukwezi yo gushize ujye uza kwishyuza hano ujye ubona usa n'ubwo burenge bwawe n'ubugufi bwawe bwakurenze ubona utambika amaguru uzi hano Manyanga wengira ntukomeye neza mu mutwe ubwo wewe ntabura mu igorori mu mutwe igorori urabura mu igorori mu mutwe kabisa uramuza umwanya wose nipfuje kwinjira mu rupangu rwanje kuko hariho byo gukora mba nkene kugira ngo ndabe nyene ibyo nokora kugira ngo urupangu rwanje gume rusa neza urambuza kwinjira reka ni mwayinguriye hakutambeshye tuvugane nk'abantu b'abagabo ubu urabona uri umubosi koko cyangwa uri umukire gake ubona ndi muki ndomuki aho jyawe nkire nkawe sha nakora mu rugo cyangwa uri umubosi w'inzara inzara yarakwishe urareba nk'ukirutse malariya aho wengira uwo mutwe amubura mu igoro ubwo urakomeye neza mu mutwe umwanya wose je niyumviye kuja mu rupangu rwanje ko hariho byinshi byo gukora nshobora gukora mu rupangu rwanje nka controller bishabisigura ngo ne mwarayinguriye ega mama yarakoze mwaba mwarayinguriye none ugiye kujya ureba ko twatetse ureba ibyo twatetse buri munsi ureba uko twakoropye mwana ibyo ngibyo rero niba ari byo byakuzanye niba ari byo bikuzanye ahangaha mbare kabiri sibyo wasohotse jewe nsohoka mu rupangu rwanje rimwe kabiri gatatu Manyanga fight hako Manyanga hako kumenya ayo arabunyo boss Sam ndika tufukenda ukende sinaumvulisha umwanya wose ngira rero unkasamije ndakonkura ndakuru ubonye Wawezi ko bafura twamumeshe ofisi inda kandi turamuzi irahetse none nk'ubu nzomusaba amahera ndamubwira gute
atandiboneka ariko wanje burangora cyane kugeza agenda mu ndabwira inama kugeza ryari wo urabuze ubwenge nk'uko kubwira ibintu bihesha honyine idakubaza ndakubwira inama ya nyuma nzose kungora mu bintu byawe byose hajya uvuze kubonana nawe ryari uno musi ku mugoroba anje buca ubwenge mu mutwe yanje nzoma ndakubwira ngo ndakubwira inama ya nyuma birenze ko mafu uzoca wimenya ijya kanzu yidira urayifise imwe iri mu mabara ya rouge ego narayizanye ngiye kukubwira inama ya nyuma uyemera uyanka amafu jesu sindi nyuma yawe nabibwiye uyifate uyambare nzobora nke twese tarabukiye buke ibihuzu tugushinda gushiriremwo ibihuzu uratanguye nari ibihuzu nk'ubu bikuciye bikoroka turi kumwe muri kumwe gute ndabikwestarira neza je ko wigira umwana mu mutwe wanje urakuze ninzi umwana uko ubikibaza ibizimvye by'abana noneho nko basi nzoguma shama ibihuzu gushika amezi 9 ahere mvikijuju mana yanje we nabwiye banza ukora ivyo ibintu bindekere ariko Sami umeze neza ariko urabona uwo mugabo nawe bari kigugu gute kigenda ajya mu barabara indi urabona ari amezi 3 reka turigabanye nawe nukurwa kwa Saris warabona umengo ndibaga ujya mu bofra ntiyuzuye yanavyemeye Anje amaze umwanya munini turi kutuganira kandi wagira kwaza ikibazo muri bimwe byaba byatumye dushobora guhurira ngaha kandi twakagombye kuba twahereye kuri cyo kubera ko dukenewe cyane ku ishure hariyo utonda ntabwo watangura kwikeka ko ushobora kuba ufise inda abona ingene sigaye ingana ibintu byose by'ubu narabihinduye no ku ishuri nararondeye uniforme zinini nambara ibintu binini gusa kuko urabona ko mugabo misi genda ariko ntera kubera nditeje imbere ntabwo itereje inyuma urabizi rero urumva narahinduye ndambara ibintu binini ahubwo hari ikintu ushaka kukubwira nabutse imyenda yikubwira niba kutanayifunye kandi nimero zanje uzifise nabutse imyenda kurondera ngo ndakubwire urabona job ibihe ndimwe ibihe by'umuntu yibungenze urabizi ndibaza ico bitwa irekwe nk'ubundi mwirekwe rirambangamiye cane singifungura nk'ubu hariho ingana kirya umuceri warananiye ibiharage byo ndabibonye mpakwa kwiruka kubera ko urabizi n'ubuzima bw'umuntu aba afise inda niko umuntu aba ategerezwa kubaho kandi urabona ku mahera umpa hari ibintu by'ubu byarazimvye ugiye mu isoko ubona ibintu byose bizimvye amahera umpa vraiment ntakwira ikintu none nashaka gusaba no kunyongereza amahera yo kwifashisha nyene mu gihe ntorohewe carica okay kuri ivyo bintu ukeneye n'amafaranga angahe angana gute ubona ko yoshobora gufasha kugira ngo nimba utuntu uzurakenera uturonke vyoroshe 5 n'imiburi yo kwira yo kuba ndifashisha umunsi nyene ntarabona ingene vyogenda okay 500,000 500,000 nta kibazo ndaza kuraba nsimbire kuri banki
hama ndakuzanira 400,000 ahandi nayo nzogerageza ndabukunze yakuzanira hanyuma kubera ko urabizi na mukuru wawe hariya ngomba kumwitaho. Sawa, nta kibazo. Nahebye yarashutse yanka kubera urumva so yakenewe yonyine. Maze kuvuga cyane nzokwamagara ko ati ngo utwara ayandi asigaye canke ndakongere ko n'ayandi bivuye bizoterwa n'uburyo nzoba nayarose nzoba ubuzima bwanje buhagazemo n'ico gihe. Hamkomeze kwihangana ibintu byose ndaza ko bizogenda neza, ntaco uzomborana ndahari, ahubwo tugomba kwiga uburyo dushobora kubyitwaramo neza kugira ngo ntiduteze ikibazo. Sawa, nta kibazo. Okay. Nabishizeho ubonye amadosiye yose nayapanze neza. Ego. Oya, hari akabazo kare kabaye nga muri quartier nabisimbiyemo kumura kuraba nk'umuyobozi nyine namwe mu vyomva. Ego. Afite naga problème gatoya nga muri quartier bampamagaye Uganda ndabumvikanisha. Oya nta intervention nkeneye mta. Oya. Ngira mpeze nshanza mwanya. Okay. Mumbabare gato afite kumaturondera akazi ntatari. Hama rero nkuko mwabibonye urabona mushinga ntawe vraiment ikosa ryarabaye igihe umuntu bamaze kubanguranya mwagwanye mwavumbagaye bakanda n'umuntu kuvunika. Urumva rero nk'abantu bakuze turashobora kurangera dushobora gufata ikintu by'ingenzi turabona ko ateza kujya kubanza kujya kwa muganga nuko yovugwa tukaraba uburyo yovugwamo. Urumva kuko urana ngaha yanavunitse hari icuma ico cuma usanga cyaravunitse kandi bakakigorora bakamusubizamo. Urumva niko wa muyobozi uyu mugabo mubona n'amanyanga gusa nabwo nigeze namukora. Je nigeze ndagukora no ndiko ndababwira nisuma yo gutera amajambo. Amanyanga se niyo yamvunye ubese ukuboko nikore ko nagufashe bagaca baza gutuba. Wamfata gasa ndumwana waso. Umvurizanya kuba mutama je mba ndabibona nk'umuyobozi mba ndabizi nta muntu w'inkozi y'ikibi yemera icyaha kandi ivyo bintu bifise kufise urupangu byose ari sawa. Sikuvuga ko tuza kuvuna abantu nimba watanga kuvuna umukozi warushaka sebuje. Iyo ni itegeko warenze mu gitabo cy'impana vya article 75 baravuga ngo iyo ugiye mu mugo gw'umuntu naho abari wawe cyangwa atari wawe ukavuna umuntu hama rero nawe nubwo uri mugufinya cyane urinye n'inzu ukaba uri mugufi kuriwe wamuvunye urabibona peut-être wamukweze cyangwa wamukwisa ikindi kintu akavunika. Muri 375 naho ivyo bihanishwa yuko ari umunyororo w'imyaka 2 n'amadabu yumva amajana 5. Urumva rero sinaje muri yo cadre ugango tugira ibiki iyo bamwe mu cadre umushefu n'umushefu wanje cyangwa vuga kanduka imodoka tutatwaba gace bumviriza. Rero shaka tuvyumvikane kandi mbo birashika ko utama ufise reka twumve naho sebuje naco shaka kubivuga ko nimba ari nererano kugira ngo ibintu bigende neza. Ego je ntavyisho navuga ndumva amakosa yabereye mu rugo wanje ariko no kuba byabereye mu rugo wanje bivuze ko ibintu byose bishobora kuba twiki wanje. Umukozi wanje yaramfasha ibintu byinshi niwe yantekera ibyo afungura niwe yamesera impuzu akamanagurira n'umudugudu nkeneye kuja hantu kuri n'umwanya ikintu numva cihutirwa numva ricekaye no kumuvuza nkanarondera n'ubundi amusubirira mu kibanza mu gihe we atarakira. Numva ijambo ni ry'uyu mba yumva ko atamafaranga ashobora kuronka ndafise inyinshi imwe ashobora gutanga kwiciranye n'amafaranga yo kumuvuza ndashobora kuriha hajya mwavuze miliyoni 2. Nafatiye ku miliyoni 2 kuko ari umwana aho wa Gaspari yageze kuvunika bamuvuje ku 10 miliyoni
hanze ariko kubera afite fisa amadute kubera urabona nk'aba yaravunitse ushobora gusanga rero ico cuma bagishizemo cavunitse cyo wimva kukibaga bakongera bakakigoro bakakimusubizamo ni muri nka 2 million. Okay 2 million arabizi ko sangwa ndiha ku kwezi inoze ziribumba amajana 5 agomba ndamugurana amafaranga y'amezi 4 miliyoni 2 zo bazirimo ndavyibaza canke tuzoharuriremo so kumugurana akwiza izo miliyoni 2 ariko kumvuza uko bitera mu masezerano itabiri mu masezerano uko ndo muhamere y'amezi 4 kugira ngo je nawe tuzogirana ikibazo cyo bigende gute nanjye sisigare mu buhombe ndaguha amahera yo kwezi kumwe urumva uwo miliyoni nini n'ushobora nashobora kuwukoresha izindi business zanje kugira ngo nshobore kuba ndaronka amahera y'inyungu kugira ngo kuri ukundi kwezi gukurikira tugomba kwemeranya ikintu kivuga gutya ko amezi 4 nzoba ndamuhaye tugomba kwemeranya ko azosubira gutonda nka muri rwanda je kunyishyuza amafaranga haciye amezi 5 ku kwezi kumwe nuko azoba nyongeye kumvuza uko iyo ndamuri ukwezi kumwe nk'uwo miliyoni nini so ariko usigane kushira muri business zanje kugira ngo nunguke nshobore kuzoronka kandi mahanda muri kundi kwezi kwezi ndavuga byivyo sinzi ko ashobora kuvyumva kabitaho kuko n'umuntu nakabaye nandi no kumusaba n'amahera y'umukozi azobara musubira mu kibanzo ikinga tarakira mugabo tuvyoroshe umuntu w'umugabo ni nk'uwundi bibazo agizana gishobora kubona bigira tuvyoroshe kugira ngo umuhungu wanje apfuze voilà aravyoroheje sinzi kuvyumva nawe twese kirumvikana nk'umuntu w'umugabo kandi yashatse kumvikana kandi nk'umuntu w'umuyobozi vraiment ndumva ko yoyide naje no gushikira urumva kandi ndumva ko agize umutima mwiza araguhaye sivyo 2 million hama bamuvuze akire asuye ku kazi ameze neza ko boss na boss urana ko tomukundira ntiyo koropa ntiyo koza amasafuriya urumva ngaho noroheje kugira ngo ushobore kandi ngaho onye nanje nk'umutware umva ko navyorohejemwo ama articles nakubwiye yo guhana ningene woza guhanwa cya wimva yari umaze ico gihe cyose uha ufunzwe nayo mahera nk'umuntu w'umugabo nje tuvyumvikane twebwe nyene nk'umuntu w'umugabo mu rugo mwanza kumumwanya umuntu atumwe mbanze niyumvire cyo nokora aya mahera y'inzu yafashe umuryango gushoka ndaca ndavyemera uwo mwanya bisaba ko mbanza kuyiguraze nawe umuntu w'umugabo okay sindaguciriyemo nimba nakubwiye amartika ashaka kuguhana ni kugira ngo ndakumvishe ivyo bintu ugiye kwiyumvira hama ikindi naco kiretse tubwiye ati je nk'umuyobozi shaka gukora ibintu atagwandiko urumva umwanya uri kuravyiyumvira serugo azana urupapuro n'ikaramu uheze kuvyiyumvira ucu vyandika tubisinye cyo nigiye urana nk'uko umushefu ariko arampamagara kandi nibaze ko byogenda nk'uko yego nibyo Allô. Oui. Hoya. Reka ndakubarire. Burya twafashwe. Hamwe ntashe. Ngo nasanze mama n'umugabo bari muhira. Weshawa. Nize ko nta kintu wavuze ko tuziranye. Mbabarira nege ntuvuge ko ari nahunzi urumva mbabarira ibyawe bijyaho n'umugabo wawe na mama wawe mbabarira hama umugabo ko yari wanyugururiye ndamubesha yuko mvuye kuraba mama gwaye sinarinzi na kimwe rero yuko mama ari mu nzu ahubwo nkupira rero nahise ntubwenge ndi kwa muganga Oya winkora inkoni ishushe mbabarira ibyo byaho byikorere byukore ku giti cyawe mfasha none uri kwa muganga ubu ngubu noneho yego ndi kwa muganga
na mama bose turi kumwe. amakosa yokora yose ntiwahanishwe gupfa mana ndakwinginze ntabare umukiza kandi azi batakikoranira mana zokoze mahoro muganga nigufasha ukaduha umwanya wengine ndetse ego nta kibazo gusa mudufashe n'ukuri akire zose turiko tuba ndakumbuye kumubona basi akanura yorohewe sawa bite amahoro urakomentana hama umugwayi aravuye muri koma amakuru meza nayo nuko twasanze yibungenze a condition que kenshi iyo umuvyeyi yibungenze birabujijwe kumubwira amajambo amubabaza donc amwibutsa ivyabaye vyamubabaje bisigura yuko muzoza muririnda kumubwira ikintu kimubabaza kuko plus mubimubwira bituma umwana amera nabi mu nda gatuma inda ikoroka donc rero muze muririnda kumubwira ikintu kimushakuza mwirinda kumwibutsa ivyabaye vyamubabaje nuko muze muratuma imisozi y'amanezero yishimye hama ikindi naco nari nibagiye nuko nzoza ndaza gukurikirana umwana ingene ibintu vyifashe ingene amerewe nuko buri kwezi zoza ndaza kumuraba muganga urakoze cyane no kuri mfashije none nabikoze ufite amaso yo kubona n'urutote grandazi uri nabwo runini hata akamaro ufise ngaho ntugirisha utahura wowe nyine uyobore ugere kugira Ça divorce. uyo muti nuza gushira mu vyo kurya baza gusangira ana hamwe na abana ba urwayivirize apana umuntu umwe abana ba yewe n'ubuhungu bwe bwose bwiza natakintu umufite ndabwirukana yagiye kuvyiyumvira ana rero uri kwihendaho yiviriza neza ndaba mu maso niwe yamenye ngo ndakurangize Ndashaka imazi ico nkeneye ni kimwe shaka uje kundonderera yiva vyihutira undondereye yiva ndamukeneye kandi umumenyeshe neza umwumvishe neza yuko ana atari inyuma y'urupfu rwiwe
Ana, mama, cheza na mama. Yanda gutoza uwundi mugambi. Niba ufite akanya, by'ukuri niba umukunda, karondere ku ngufu. Tukigenda, genda gusigira urufunguruzo. Ndagusigira urufunguruzo, hanyuma wewe nitumara kugenda, uriyeranje uburyo bwose. Zogukunda biheze, Ana, Ana, zogukunda imyaka yose, Ana.